Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kandi kuri raporo ejeje gushirwa ahabona na kimwe mu bimenyesha amakuru bikomeye cyane ngaha ku mugabane wa Afrika citwa La Libre Afrique. Cane kikaba gitangaza amakuru ku bategetsi bo ngaha ku mugabane wa Afrika. Ni ikinyamakuru gikorera mu gihugu c'Ububirigi. Iki kinyamakuru ca La Libre Afrique kiratanga urutonde rwa bamwe mu bategetsi babatunze gusumba abandi mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika, ndetse kandi bakanatanga aho abo bategetsi bo babinjiriza ayo mahera yabo. Hari nubwo bivugwa yuko bamwe mu bategetsi bakomeye cyane mu bihugu vya Afrika ibidandazwa vyabo biva hanze y'igihugu baba barongoye vyinjirira ubuntu atamakori barishe. Iki kinyamakuru ntikigarukira ngaho ku bategetsi gusa, kuko kigera no mu bindi bisata vy'igihugu kikaraba ingene vyifashe, kikareba ingene abarwizatunga bahambaye cyane muri ivyo bihugu binjizamwo amahera, ndetse n'ingene bamwe mu basoda bakomeye cyane n'abapolisi binjiza muri ivyo bihugu baba baranguriramwo amabanga yabo ya misi yose mu gisata ca politike ndetse n'umutekano. Ngaha rero iki kinyamakuru co mu gihugu c'Ububirigi La Libre Afrique cashimye kudusangiza urutonde rwa bamwe mu bategetsi b'u Burundi bafise ipete rya generale, ngo baratungwa gatoke ko aribo baboheye amaboko imugongo abarundi n'u Burundi, kuko vyinshi bikorerwa mu gihugu imbere usanga aribo bavyihagiye. Barihagira amasoko ya leta, barihagira kwinjiza ibidandazwa bihambaye cyane mu gihugu nk'imiti, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mahinguriro mu gihugu, ndetse kandi ugasanga barihagiye n'igisata cyo kunguruza abantu mu gihugu cyose. Saho gusa kuko kwimba ubutare usanga bafisemwo akaboko, kugura imyambaro y'igipolisi n'igisirikare ugasanga bafisemwo akaboko, ndetse n'ayandi masoko ya leta atandukanye. Hari naho bishika ugasanga inyubakwa zabo zikoteshwa na leta kandi zikoreramwo ibisata vya leta. Vyose nuze gucikanwa rero, ndaje mu kanya tubinyuremo tubageze ko ivyatangajwe n'iki kinyamakuru La Libre Afrique co mu gihugu c'Ububirigi. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje tubana umunsi ku munsi. Nabaye kaze rero mwe tubana mu makuru tubashikiriza, mwe mudukurikirana muri ngaha mu gihugu c'Uburundi, mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi bafise ipete rya generale baratungwa gatoke ko aribo baboheye amaboko imugongo abarundi n'u Burundi. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru La Libre Afrique co mu gihugu c'Ububirigi, abo bategetsi bo hejuru mu kwihagira ubutunzi bw'abarundi haza kwisonga umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, akazamwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, akazamwo General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare, hamwe na General Ildefonse Barurema arongoye urwego rw'iperereza. Subu gusa basohoye uru rutonde rw'abo bategetsi, kuko tugiye no kuza tukabageza ko aho bivugwa yuko abategetsi bose binjiriza, harimwo n'umwe ngo yikika inyuma y'umukenyezi wiwe. Mu myaka iheze cyane ku butegetsi bwa President Nkurunziza, wasanga abategetsi bose baragabanye ibisata bitandukanye ariho binjiriza amahera yabo. Wasanga mu bisata bagabuye harimwo abiyagiye igisata c'ubutare, abagiye mu kunguruza abantu n'ibintu, abagiye mu mahinguriro, abagiye mu mutekano ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse n'abahawe amasoko ya leta. Gusa ngo muri iyi myaka ho bisa naho vyahindutse cyane, kuko usanga ibisata nka vyose vyariganziwe n'abo bagabo bane aribo Varisito Ndayishimiye, Gervais Ndirakobuca, Prime Niyongabo ndetse na Ildefonse Habarurema. Nkuko La Libre Afrique ibivuga, President Ndayishimiye ngo yihisha inyuma y'umutambukanyi wiwe n'uruvyaro rwiwe mu guhisha amanyanga akora mu kunyonora itunga ry'igihugu. Nkuko vyanatangajwe kandi n'ikinyamakuru UBM News ku nkuru yacu yashize ahabona mu mwaka uheze, ngo duhere ku mutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Ico kinyamakuru La Libre Afrique gitanga akarorero kishira hamwe umugira neza rya Angelina Ndayishimiye.
ni ishyirahamwe ryigisha abakenyezi n'abigeme bimirije kuja gukora ubuzi bwo mu nzu mu bihugu vy'Abarabu. Aho iryo shyirahamwe rikaba ritangisha amadolari y'abanyamerika angana n'amajana ane ku muntu umwe umwe, ahanini abo bakenyezi n'abigeme bakabigisha amajambo amwe amwe mu kirimi c'Icarabu. Ku rutonde rw'uruvyaro rw'umukuru w'igihugu, La Libre Afrique itanga akarorero ku mukobwa wa Evaristo Ndayishimiye ngo yitwa Navi Keri, afise ishirahamwe ryitwa Bentare rikora amasuku no gukinjika. Iryo shirahamwe kandi ngo naryo ryanahawe isoko ryo gusukura no kugaburira abakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House. La Libre Afrique ikavuga kandi abandi bana babiri b'umukuru w'igihugu aribo James na Arwine bashinze ishiramwe Line Electronic Technology risigaye ryihagije isoko nka ryose rya leta. Ni nabo kandi bigaruriye amashirahamwe ajejwe gutigira nka Lydia Ruduc hamwe n'ishirahamwe Rona. Uwundi avugwa mu bwo bunyonyezi bw'ubutunzi bw'igihugu ni Gervas Ndirakobuca, asanzwe ari umushikiranganje wa mbere. Nubwo muri no minsi bivuga yuko atorohewe, gusa kandi ngo uyu mutegetsi ni wajejwe kugenzura ibikorwa vyo gushinga no gukurikirana amakoperative. Ibikorwa akora agamije kunyuruza amafaranga yabigenewe nk'uko La Libre Afrique bivuga. Uwo mutegetsi ahakura amacumi atari make y'amamiliyoni y'amafaranga y'abanyaburaya. Uwundi mutegetsi agira gatatu muri uwo murwi w'abasirikare b'ipete rya generale bapfukamye igihugu mu nda ni General Prime Niyongabo, arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Uyu nawe akoresha igihagararo afise mu kuzuruma buri kwezi amadolari y'abanyamerika amajana 200 ku musirikare wese w'u Burundi yarungitswe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bihugu vyo hanze y'igihugu c'u Burundi. Ngo n'amafaranga yongera kandi n'amafaranga yongera akanyotogwa ni banki nkuru y'igihugu BRB nayo nyene yikinga mukiza mu kuronsa abo basirikare ubushiruka bute mu mafaranga y'amarundi biheza baca batakaza ibice 40% yayo bategerezwa kuronka. Uwundi mutegetsi avugwa muri ubwo ubusuma bukorwa n'abategetsi bo hejuru ni General Defonse Barurema Batazira Kikongo, arongoye urwego rw'iperereza. Uyu nawe akaba akorana nabo batatu ba mbere mu gupfukama mu nda abo bari bajejwe gukingira kuronderera ineza. Inama z'ingene bagabagabanya ibisata bakoreramwo mu kunyonora ayo mafaranga zikaba ngo zikorwa akarenga kabiri buri kwezi nk'uko ikinyamakuru La Libre Afrique kibitangaza. Gusa kandi nk'uko vyanatangajwe na Pacifique Nazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook, yatangaje nanone aho umuryango w'umukuru w'igihugu ngo winjiriza andi mahera cyane, kuko ngo muri iyi myaka umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi Evariste Ndayishimiye umuryango wiwe warakomeye cyane barabiye kubirabana n'ubutunzi. Ngo nivyo umuryango wiwe yarawukoreye bidasanzwe. Ngabana b'umukuru w'igihugu bahawe amamiliyaridi mu mugambi payeji no muri bije. Ubu nibo bashinga amahinguriro n'amasosiyete. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yakiriye amamiliyaridi y'imfashanyo z'igihugu azikoresha mu migambi yiwe yigenga, ku buryo abashikiranganje ba mbere bose arengewe mu Bunyoni na Gervas Ndirakobuca bisanze atabutegetsi bafise bibateranya n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yaravuze ko yifatiye igitoro amafaranga ashirwa muri sosiyete y'umupfasoni we Prestige, birangira atagitoro kikiboneka mu gihugu. Uyu muryango waraguze amazu menshi arimwo n'amagorofa, wihaye amahegitari y'amatongo n'amararo mu gihugu cose n'ibindi. Imiryango y'abarundi yo iri mu bukene buzura inzara, mu marira y'ababo banyuruzwa atacamira, mu karenganyo kiganje mu masentare. Urwanko rw'amoko rwarasubiriye kwigishwa icese. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kibanza bafise mu gihugu. Umugambwe seneri waranyazwe, ibinyamakuru vyigenga ntibirekuriwe, amashirahamwe yigenga ntarekuriwe mu Burundi. Mu myaka amaze ku butegetsi ngo nta kimwe cakozwe ngo abarundi basubize hamwe maze abahunze bagaruke mu Burundi. Harajemwe kandi n'ikindi kibazo cyo kutumvikana n'ibihugu bibanyi, aho hajemwe no kugara imbibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda. Vyongereje ubukene mu Burundi, Barundi bahora bashora umwimbu mu Rwanda. Vyatumye kandi abaja kurangura mu Buganda batoroherwa, vyongereza amagorwa ku bahora abaja kwivuza mu Rwanda.
n'andi makuru menshi cyane kandi arabana n'amatungo yaba ategetse nk'uko hari ibindi binyamakuru hirya no hino ku isi vyandika ku matungo yabo, tuzogenda tuyabageza ko uko iminsi izogenda iza ndetse n'uko azogenda aradushikira. Gusa kandi bikavugwa yuko hari n'abandi bategetsi baba barahawe ibindi bisata nabo ngo babigenzure, cyane cyane nk'ivyo bisata birimwo kugenzura ubutunzi birimwo vyinshi biba vyihagiye murantunge mu bisata vyinshi biba vyihagiye ahanini igice kinini c'ubutunzi bw'igihugu. Mu yandi makuru ariko aravugwa, hari ibiriko biravugwa aho mu ntara ya Ngozi hari umugabo apfunzwe yagirizwa uburozi. Umuryango we ukavuga ko ari uruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari ku igenekerezo ya 4 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ifatwa rya Elias Niyonkuru, umunyagihugu wo ku mutumba Nyabihanga muri komine n'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Iri fatwa ryiwe rero ribandanya gutera amakenga. Uyu yagirijwe ko ari umurozi kuva ku itariki ya 19 na Mukizi iheze, n'ubu aracapfungiye mu gasho ka zone Mubuga. Ariko ku muryango wiwe n'abandi banyagihugu benshi ngo ni uburyo bwo kuzivya umunyagihugu afise ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi buhari. Kubw'intahe nyinshi zegeranijwe na SOS Media zi Burundi, Elias Niyonkuru yoba yarahagaritswe kuko ayoboka indongozi itavuga rumwe n'ubutegetsi agatorwasa. Uyu ngo yoba yaranse kwinjira muri CNDD FDD, umuganga uri ku butegetsi, nubwo yatewe igitsure cyane mu kibano ciwe. Ngo bariko baramuhana bamuziza ivyiyumviro vyiwe vya politike. N'akarenganyo kagaragara. Bariko bakoresha kumwagiriza uburozi kugira ngo bamwigize inyuma mu karere, niko vyemezwa na benshi mu muryango wiwe. Muri ako karere abanyagihugu benshi bariyamiriza ifungwa ryiwe bavuga ko ritubahirije amategeko kandi basaba ko arekurwa. Bamwe mu bavuga ko ubutungane buriko bugirwa igikoresho ca politike, cane cane muri iki gihe amatora yimirije mu mezi abiri ari imbere, ngaho uburozi bukoreshwa nk'ikigwanisho ca politike. Ngo mu Burundi ivyo kwagirizanya uburozi birakundwa gukoreshwa mu bice bitegereye gisagara, mu matati ya bamwe n'abandi, amatati yo mu miryango canke yo mu kibano. Ariko muri imyaka iheze ikoreshwa ry'uburozi nk'igikoresho vyaravuzwe cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 abanywanyi b'umugambwe SNL babiri barahagaritswe mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bagirizwa ibintazi. Imbere yo kurekurwa habuze ivyemezo vy'ivyo bagirizwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 umukenyezi wo muri sendika Imakamba mu bumanuko yari yagirijwe uburozi nyuma yo kwiyamiriza igiturire muri koperative yegamiye ubutegetsi. Amashirahamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch na Amnesty International aragabisha kuri uwo murindi uteye amakenga kuvyo kwagirizanya uburozi, akanahamagarira gukurikirana neza ivyo zo kwagirizanya uburozi mu ntumbero yo kwirinda ikoreshwa ry'ubutungane no kwihorahorana gufitaniye imvo za politike. Sivyo gusa kandi no mu murwi CNDH ikinyamakuru SOS Media zi Burundi carabajijwe, bakavuga ko bariko barakurikiranira hafi vy'ico kibazo. Aho bagize bati turazi ivyerekeye Elias Niyonkuru kandi dosiye iriko irakurikiranwa, niko mwe mu bategetsi bayo yavuze, ariko akaba ataratanze isiguro nyinshi, ibisobanuro vyinshi ku vyo biriko birakorwa. Mu kurindira Elias Niyonkuru abandanya apfunzwe ataracirwa urubanza. Abo umuryango we barababajwe cyane n'ifungwa ryiwe, bavuga ko riteye impungenge. Abarenda agateka kazina muntu benshi bagasaba ubutegetsi kubahiriza amategeko, bongera bibutsa ko ivyumviro vya politike bidategerezwa gutuma umuntu apfungwa. Nkuko kandi andi makuru abivuga, mu Burundi Onifam yahaye iyengero ry'amamesa koperative y'abakenyezi batishoboye mu Rumonge. Nkuko bivugwa ku igenekerezo ya 6 Rusama uyu mwaka, igikorwa gikomeye kigamije gushigikira ukwikukira kw'abakenyezi mu vy'ubutunzi, ku igenekerezo ya 29 Ndamukiza guheze, Onifam yarahaye ku mugaragaro iyengero ry'amamesa rifise agaciro k'imiliyoni zirenga 600 koperative y'abakenyezi Dukundane iri ku mutumba Gashasha muri zone Kigwena ya komine Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Iryo yengero ryiswe Tamura Oiride Kalonda rije kwishira ibibazo vy'umugwi w'abakenyezi bamaze igihe bakumigwa. Koperative Dukundane irimo abanywanyi 185, muri abo 175 bakaba ari abakenyezi barokotse ku mabakorerwa abakenyezi canke batagira amatongo yo kurima.
abo bakenyezi bengesha ibigazi bakoresheje ubuhinga butaratera imbere kugira bashobore kubeshaho imiryango yabo. Twashinze iyi koperative dufashijwe na FVS n'abakenyezi babakangurira mahoro. Iyi koperative yavutse kubera udufaranga dushira hamwe. Twari tuzi ko umunsi umwe tuzofashwa na ONI. Iri yengero rizotuma turwiza umwimbu wacu, niko umwe mu bagize iyo koperative avuga anezerewe cyane. Ico gikorwa kiri mu rukurikirane rwo guteza imbere umukenyezi no gusimbataza umubano mwiza mu ngo zitifashe. Ufise intumbero yo gutanga ibikoresho biboneka ku bakenyezi kugira ngo nabo baterere mu iterambere. Inkingi z'iterambere rimwe na rimwe zibagirwa. Mu Burundi abakenyezi barafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'imiryango. Benshi muri bo bakora ibikorwa vy'uburimyi, bakakurikirana urudandazwa ruto ruto rwo mu kibano, bakanakurikirana indero n'amagara y'abana. Ariko baguma bari mu murongo w'ihanahana ry'amahera na politike ijanye n'iterambere. Mu guha iyo koperative iyengero ry'amamesa rya kijambere, ONIFAM iraterereye mu gukuraho iryo kumirwa, ikabiri kirafasha muri uko kwigwanako k'umukenyezi mu bijanye n'ubutunzi, ari nabo nubwo bataboneka bashigikira imiryango y'u Burundi mu iterambere. Iyo ngabire irarengeye ibikoresho, ni ikimenyetso cyo gutera intege abakenyezi nubwo hari ingorane bitunganya, bakiyumvira ibintu bishasha, bakanashira imitahe muri kazoza keza ku bwabo no ku miryango yabo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzocekanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.